Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique the speechable of creation the one and only around the world is known as umwagazi w'Imana le voyage qui franchit les frontières sans passeport ijambo ngaha nizere ko mumeze neza je meze neza cyane abana ko ikino bwa ko ibintu biko biragenda neza nizere ko namwe aho muherereye mumeze neza ariko kandi ntavye mavyera ngode harano ushobora kuba batameze neza nizere ko nange mufise kwizera kumbura Imana ifise kubigenza ifise iko ishobora kubikora maze ibintu bikagenda neza ndabuse kumwe nanje shashi romantique inyuma ya kamera ndi kumwe n'umuphotographe wacu bikori abikora neza munako bino misekara ba ama image asa neza cyane kuri uyu munsi rero novuga ko twatewe iteka ridasanzwe kuba turi kumwe na bamwe mu barimbwa indirimbo mpimbazamana niwo bita FAFA PRAISE canke Fabiola ari indirimbo mpimbazamana kafise indirimbo yitwa Sinicuza ina niyo ndirimbo ya mbere twebwe kugira ngo tumenye byinshi kuvyerekeye umuziki wiwe kwa kiri mu ntango kumbure uko ari karabikora kugira ngo indoto yiwe ishobore gushika kure kumbure nivyo ariko bishobora no kumuteza imbere nagatiri mu gihe cyo kugira ngo twiteze imbere navuga ko kajyo kano kajyo keza kugira ngo sho kuganira nawe tubaramuze kandi FAFA PRAISE mumeze neza cyane gose FAFA PRAISE gose gashireko kwereka tari FAFA romantique FAFA romantique ni FAFA PRAISE si FAFA romantique kubera ukituma nagiyise donc hari benshi bamaze imisi bibaza ngo nagiyise kubera ibintu byo kuririmba oya nagitwa kuva nkiri ku ishure kuva za 2018 wamye umwana akunda gusenga cyane cyane kandi sinzigera ndabiheba ego twabatumye kuri Bishop tuvugira ngo dushobora kuganira kuvyerekeye indirimbo yanyu Sinicuza mwese gushira habona akaba ari nayo ndirimbo ya mbere mwahereyeko kugira ngo abantu bumve yuko ari FAFA PRAISE ari umuntu ari indirimbo mpimbazamana turashaka ko utanguraga akano gato ko mu ndirimbo yawe Sinicuza kugira ngo abantu bumve tuganira uwo ari we weburuhukiro kumutima wanje wambereye byose nkeneye mu butima Sinicuza na rimwe kuba ndakumenya Sinicuza na rimwe kuba ndakumenya amen umuntu agerageje kumiriza urumva nakumenga kuririmba ntivyo bari ibintu byaje mu katano cyangwa ivyo byaje nijoro mwijoro mbega FAFA PRAISE muhamwe tege kuririmba kuva ryari kuririmba novuga ko ndabibamazemwo igihe kinini cyane kuva nkiri mutoya ko nararirimbye muri Sunday y'abana surumva hari igihutazi by'urimo rero urumva kugeza uyu munsi ndabirimwo nk'umuhamagaro ariko narigeze kuba ndabirimwo nyene ntazi ico ndi wavukiye mu muryango kijijwe nawukuriyemwo abavyeyi banje bakijijwe niga muri primaire mu wa mbere FAFA PRAISE kugira ngo uburirimbye rya mbere hama uce wiyumvira guhera ku ndirimbo yitwa Sinicuza mbega ni kubera iki mwahisemo gusubanza gusohora indirimbo Sinicuza mu ndirimbo y'isi mwamufise indirimbo Sinicuza iri mu ndirimbo nyinshi nanditse ariko siyo ya mbere nibaza ko muzo namaze kwandika ahubwo ariyo yo biri nkafi muzo nanditse ntevye ariko numvise ariyo ndirimbo iri ku mutima kugira ndayisore Sinicuza kugira ndayandike narahantu ariko ndasenga ndasoma ijambo riri muri Daniel 11:32 rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye iryo jambo ricari matana no kuntu nibutse iby'Imana yakoze byinshi cahazi iyo ndirimbo rero irimwo amajambo avuga ukuntu Imana niyumvira ico nokorera Imana nkakibura
rero ncasanga ndiko ndabibwira ngo ndi hano mu bwiza bwawe ngo ngwino unkoresha uko ugomba irimo isengesho ikabamwo intahe. turashaka kumenya mbega ni kubera iki FAFA yahisemo kuririmba indirimbo mpimbazamana? Mpimbazamana wisanze umuntu wese aririmba ikintu bivanye n'ukuntu ico kintu aciyumvamwo. Rero hari abaririmba badoha abakobwa, hari abaririmba badoha igihugu, hari abaririmba badoha abahungu. Rero jewe nahisemo kuririmbira Imana kuko niyo iri hejuru ya vyose, nirengeye vyose. Rero nico kituma nahisemo kuririmbira Imana. FAFA muri kino gihe hari ubwaruka rwinshi rutangura ruririmba indirimbo mpimbazamana ariko mu nyuma rukabivamwo. Mbega twavuga yuko kuririmba gospel coba ari cyo kiraro gituma ubwaruka coba ari cyo kiraro c'iterambere, ko ubona hari haba bitangura barimba gospel mu nyuma bakabivamo. Mwisanzwe ikintu kimwe bivana intumbera abantu babihaye. Uyu munsi hari umuntu abijamwe azi ko ari business girimo amafaranga agasanga uko yaravyiteze siko bije. Par exemple hari uvyinjiramwo agacayi, hari abinjiramwo bagomba guhitinga, hari abinjiramwo bagomba kuronka amafaranga. Kana muri gospel barahitinga kandi guhitinga Imana yabishatse kuhitinga muga si force, ntubiforce guhitinga. Kandi urafise gahunda yo kuzohitinga. Imana kugira ngo uzotanga ubutumwa ku isi yose bagumva ati FAFA Praise yatanze ubutumwa. Iryo jambo guhitinga ririko ririca abantu cyane. Biriko ririca abantu. Rero umunsi ibintu byo guhimbaza Imana so guhitinga. Cambere Imana yonye ni hitinga. Cambere himbaza Imana kugira abarihi. Ihitinga niyo hitinga yo bwa mbere. Wowe guhitinga biroroshe cyane. Jewe guhitinga biroroshe cyane. Gasinshira imbere guhitinga, nshira imbere ko izina ry'Imana rihitinga. Ko zokwamaza ubutumwa bugashika ku isi yose. Ya. Ego niyo ntumbero mfise. Niyo hiti. Niyo hiti ariko uyu munsi hiti twayihinduye ukundi kuntu. Ijambo hiti uyu munsi abantu bariko barikoresha kutariko. Umuririmbyi ugasanga asohoye indirimbo imwe akaronka amaviews nk'igihumbi ku munsi umwe. Kugira ngo uzusure no kumutora biba bigoye cyane. Kira zose no kuramutsa wewe biba bigoye. Hari abameze uko wo ntabaramenya icari. Rero muri ico gihe biragoye ko umuntu azoguma muri carrière yiwe. Hari amahiti hari abo yica, amahiti hari abagirira nabi. Rero ni kibazo tubanze kurondera uwo hitinga mukuru wa mbere ni Yesu wenyene. Yesu niya hitinga. Yesu asanzwe ahitinze. Natwe niturondere kumwe ngene yo twomu. Abantu barondera hiti kugira ngo bamushikire. Amushikire Yesu wanje. Uwo muntu yonderondera hiti yo gushikira Yesu. Na Satani ubwiwe yarabirondeye. Satani yararondeye kuntu yo hitinga. Twashikira Imana ntivyakunze murazi byabaye byaranse. Rero tureke ahitinge kuko we asanzwe ahitinze. Nitwamureka agahitinga we kugira uhitinge biroroshe. Nico navuze. Winjiye muri gospel kandi ntabwo uri wa mbere usanze harandi yo kwatanga kurimba gospel haciye n'igihe bariko bararirimba. Mbega wowe uri kuraraba ko wahisemo kurimba indirimbo mpimbazamana gospel yo mu Burundi wowe uyibona gute? Uko mbona gospel gospel imeze neza cyane mu Burundi. Uyu munsi hari abantu bariko baritiza ijambo rivuga ngo gospel yo mu Burundi ngo iri hasi. Ubutumwa nkuko benshi amazina bavuga ba Appolinaire abana n'abandi benshi bavuga ati ubutumwa bwo busanzwe buhitinze ubwabwo, ubutumwa bwo busanzwe buri hejuru niko nibuzigira buhinduka. Ariko ababukora nitwe dufise ikibazo. Nibi nariko ndasigura uyu munsi ari ingorane nyinshi mu baririmbyi. Reka ndakivuge guhinduka cyambere. Tumaze guhinduka agakiza nico kintu kiza ubwa mbere. Hamaze kuba haragakiza hari ikintu Appolinaire yari karatwigisha kijanye n'ukuntu umunsi abaririmbyi hari abaririmbyi batarakizwa. Kuririmbira Imana udarakizwa none wo iyo Imana uririmbira urayizi. Rero tubanze dukizwe duhinduke. Niho bijya byose ari ibintu bagiye bavuga intambamyi za gospel. Hari amashari mu baririmbyi, hariho kwishira hejuru mu baririmbyi, no muri gospel kandi ari birahari nyene none ndabishe kandi bihari. Rero ubwo butumwa kugira ngo tubutange tubanze tugire solidarité, baririmbyi habe urukundo, baririmbyi habe kutishira hejuru. Ibyo navyo kutishira hejuru bizovana n'ukuntu iyo Mana mwamenyanye nayo. Rero gospel irahari imeze neza ariko abayikora itwe dufise ikibazo.
kandi nahone hariho si twese josurinye hariho abariko barakora kandi bariko bakora neza rero ariko hariho amajambo rivuga ngo umuryango umwe agatukije umuryango abo bariko babikora nabi niyo bariko baratuma gospel idashika yashaka gushika Fafa uracyari mu ntango ya gospel ngoma ndahegera ko uracyari mu ntango ngaha mu Burundi kuraraba hariho abarimvyi hariho mu gisata cyaba hariho abagabo hariho abakobwa hariho abamama mbega twavuga Fafa nabahe baririmvyi bavuga ko ari citegererezo cawe ngaha mu Burundi twavuga ukora nka inspiration bo barabaye hano mu Burundi ahanini jewe icitegererezo canje ahanini s'abantu bafite tekinike nyinshi s'abantu bazi umuziki cyane nubwo nawe ukenewe ariko turakeneye umutima wo guhimbaza Imana je gushika ubu ndacitegereza kuri Appolinaire ba David n'abandi ko abo bantu vraiment barashize ibintu akanovera muri gospel mu gisata cy'abigeme na gisata c'abigeme bagiye twogira en general ko tuzanye ibintu vyama uvuga ati nko mu bigeme naho kumbure ntihabuze n'umwe antuka ni benshi dufise baririmba gospel n'abadandara bamari muga urafise abavuga ati mu bakobwa naho hari uvuga ati uyu muntu vraiment arafise indi step agezeko gusumba n'abandi ndashaka kumurabira yego jewe nditegereza cyane kuri Maya vraiment ndamugira ko icitegerezo haba mu bijanye no kuririmba haba mu bijanye n'ijambo afise ijambo ry'Imana rero hanini mu kuririmba bifatiye ku ijambo bifatiye ku bintu byinshi bifatiye ku majwi gusa n'amatekinike yego Fafa uringa anyi mu muziki winjiye mu muziki w'u Burundi umuziki utabuze ingorane izina ziriya hari ko zikunda kwibonekeza cyane cyane ku bigeme haba abarimba gospel haba abataririmba gospel ntabwo bawumva ntabwo bufise naka kangana uko birashobora birakunze gushuka sanga umukobwa ariko arimba babaririmbyi cyangwa baba artiste muri rusangi cyane ko bakunda guhura n'ikibazo cyuko bakunda kubwingone zo gutwara imbanya mbega Fafa witeguriye gute kwikorera uwo mutwaro cyangwa witeguriye kugwana gute jewe uwo mutwaro ko nikaze gunda kibonekeza kenshi uwo mutwaro nta nuwo niteguriye jewe kweri kubera igitume ntiteguriye uwo mutwaro nizeye Imana ko izonshoboza uzobugwana gute jewe kugwana ntavyo noshoboza kwigwanira ariko naje ndafisemo uruhara muga isengesho ngira mvuga ngo Mana uranshoboza ko birivuga ngo Paulo niwe yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo aduha inkomezi turi mu gihe ugwaruka gusa duhamagara gukora kugira ngo twiteze imbere ubu umuntu wese anaheka ashiramo imitahe yiteze kunguka hakujya ko umuntu arima akitega kwimbura mbega wewe amahezo buri korakoresha mu kurimba kuja muri studio mu gusohora clip video mu kurondera promotion kugira ngo abantu bashobore kumenya ibikorwa vyawe mbega ayo mafaranga uri kurashiramwe witeze kuzoyagaruza gute ayo mafaranga je nabwiye objectif sinashize ngo agaruke kubera wumvise abashirawe amafaranga yize ngo ndashikoze indirimbo ngo niteze amafaranga ushobora kuyashiramwe ntuciyabona ubwonye ku bintu vy'Imana ntivyerera inzara ariko vyerera igihe rero biratandukanye na sekira ibintu vy'Imana dukorera Imana rero Imana kandi nayo nifise amafaranga rero niyareka igikorwa cayo kikaryama hasi nkabura amafaranga ko ahanini tuyarose nk'ubu nyene noronka amafaranga ikintu ca mbere niyumvira no gusubira gukora indirimbo yindi rero Imana niyabona bikwiriye ko ndonka ayo mafaranga kandi nayo naho nkoze indirimbo nta ibindi bitariko biragenda neza navyo nyene uruco vyumva ariko ivyo sivyo dushira ku mutima dushira umutima ku Mana rero iyo Mana nayo ifise amafaranga nizera ko itazondera ko niyo yampamagaye nibuka bimazemo igihe kinini cyane mbwiga ivyo kuririmba ko nzo muririmbyi ariko igihe cyabyo nticyari bwagere rero igihe cyabyo ni ikinyene Imana yarambwiye mbega kugira ngo utangure hoba hariho abagufasha ukuboko kugira ngo utangure canke uri your own boss ni wowe mu boss wawe
ni Imana yonyene niyo yamfashe ukuboko kugira ntangure. Ariko hari ikintu mukunda kuducangiramo ni Imana. Alors Imana icisha muri source iyahe kugira ngo ubone kuronka ubwo buryo. Est-ce ica ku muntu irakubwira kugenda kuri banki rotire amafaranga ica mu nzira iza kugira ngo mushe kuronka ubwo buryo mukoresha? Mu bisanzwe ifise inzira nyinshi. Hari igihe ica ku muntu akaguha amafaranga, hari n'igihe nyene uyaronka nawe nyene utabona neza uburyo wayarosemwo. Ubwo nibwo buryo twita ngo n'uburyo Imana, nabwo n'uburyo bundi twita ngo n'uburyo Imana yaguhayemwo amafaranga. Bashobora gutangura ikintu utabona ngo ndagikora gute, ariko ukabona birapashije. Ico gihe none si Imana? Cyangwa ukabona nk'ubu nkawe nkabona wewe uraje umpereje nka Emilio ati genda ukora indirimbo, aho n'ubundi buryo Imana iciyemwo. Fafa uriko uraririmba uri mu ntango, mbega twovuga niyihe ndoto yawe ufise kure canke niyihe ndoto y'ibisazi ikurimwo wifuza kuzoshikako biciye mu indirimbo zawe mpimbazamana? Jewe indoto mfise y'ibisazi ndakene kona mpimbaza Imana ahantu ibimuga bikamuguruka, kekona ahantu ndi mpimbaza Imana nkabona nyene abantu bakizwa, abantu bagirizwa ivyaha vyabo. Ko kuririmba uyu munsi turaririmba cane, muga hari ahantu tutarashika. Jaho ahantu niyo ndavuga Mana kubera iki ntararirimba umunsi umwe ngo mbone umuntu agwaye ingwara akira. Rero oye mu bisanzwe amajwi abantu baririmba, hari ikintu nigeze kuba ndiko ndiyumvira kuririmba, havuga none ga Mana je n'igikido special nzozana nzodekuvra kubera abaririmbyi ni benshi cyane kandi bafise amajwi meza kandi bafise n'ubuhinga. Rero umunsi ntaco kudekuvra, umunsi abaririmbyi bari ku muvuduko uteye ubwoba, ntaco kudekuvra kihari. Ico dukeneye umunsi no guhinduka, tugahinduka mu ngeso, tukaronka ubushobozi bw'Imana. Ico kintu cyo nico tubuze turagikeneye cyane, guhinduka mu ngeso. Ku munsi turabaririmbyi batarahinduka, rero turakeneye guhinduka. Two tuntu dufise dushari mu baririmbyi tugahinduka, tukaba umwe, tugahindura byose, Imana ikadukoresha uko igomba. Rero Imana yamara kudukoresha cyo kintu nta kiyabuza ko tutazoyikorera mu mwe no mukuri. Je ndoto mfise rero ntavuze byinshi, ni evenement nzokora nkawe, niyo evenement ivuyemwo abantu bakiza ingwara, abantu bihanye, ibindi byo benshi barabikoze. Ego tuko turasa n'abasozera, watubwiye yuko FAFA Praise ahanini yabiteze kuzosenga Imana ikabicisha mu nzira zayo, ugashobora gutera imbere biciye mu ndirimbo mpimbazamana. Ariko kandi ahiga Imana yashobora gucamo abantu cyangwa cyahandi hantu hatandukanye. Mbega wosaba iki abantu badukurikirana biciye kuri Bishop TV, abakunzi ba Bishop TV ndetse n'abakunzi ba FAFA Praise? Mbega wobasaba iki bo gutereka kugira ngo ushobore zotera intambwe nkuko uvyifuza? Ibintu byose ni Imana idushoboza, ibikorwa dukora ni Imana uko dushoboza. Shora guhura n'iki na kiriya ngasanga nabivuyemwo, Satani ntiyicaye, bansengera icyo ni ikintu ca mbere. Hama ikindi ndakeneye uburyo wo kuvayo, yo mfasha mu buryo ndabukeneye. Byo nivyo bintu nyamukuru, kunshigikira no mu buryo bw'ivyiyumviro. Hari abantu bashobora kubona ati bonterera mu buryo bw'ivyiyumviro, ati wokora uku, ndakeneye ivyiyumviro. Okay, tubashimire cyane. Kumbure n'imbaraga mushaka gutekerera abakunzi ba Bishop TV, abakunzi ba FAFA Praise, mushaka gashikiza biciye kuri Bishop TV. Abakunzi ba Bishop TV ndabashimiye cyane. FAFA Praise arabakunda cyane. Amashimire journaliste Shashu, nongere nshimire n'umukameraman yajya atavyorosha abikora neza cyane. Hama nongere nshimire n'abayikurikirana bose, ndababwire kugira subscribe, ndababwire kugira na partage. Hama ndabarungika no kuri page ya FAFA Praise kugira ngo bashobore gushigikira indirimbo sinicuza. Ndababwire kandi ngo ndabakunda cyane, murakoze. Reka shimire cyane FAFA Praise waje kugira ngo tuganire byinshi kuri Bishop TV ndetse abantu bumvise ibintu bitandukanye.
kuvyerekeye umuziki wawe nizere ko utagiye gucika intege natwe nka Bishop TV nka Station Romantique tubateye intege kugira ngo muze mubandaye murimba kugira ngo iyo ndotanyo muze mushoboye kuyishikako shimira namwe ko madukana bishe kuri Bishop TV kumwe nanjye Station Romantique murabona ko ubu nagarutse muri mood idasanzwe ivyo twaturimo bisa n'ivyarangiye tukadukorera kugira ngo twiteze imbere twishingira akazi tubafashe no kumenyekanisha impano zanyu ariko barakora ibikorwa bitandukanye murazi ko tuhabeye kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo muri ko murakora kuko nta mu entrepreneur adakeneye promotion nta udakeneye ibintu vyiwe bishobora kuja habona bikamenyekana kugira ngo shobore kuronka abakiriya benshi natwe nico tubere kugira ngo tubafashe kumenyekanisha ivyo muri ko murakora kugira ngo mutere iyindi ntambwe tuyibutsa kandi yuko tukora na photography ama video amafoto atandukanye ku mamazi atandukanye twari kugira ngo tubafashe ibintu bise neza muronke ama image asa neza murazi yuko ata foto bavuga ati nta cyabaye mu byuko kugira ngo rero Bishop TV natwe mushobora kugira ngo mushobora dushobore gufashanya kumbure je ntera imbere nawe utera imbere kwese dutera imbere maze duteze imbere igihugu biciye mu kwihangira imirimo murakoze cyane